Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo cy'amagereza yuzuriranye cyane. Gufunga kimwe mu bintu bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufungwa. Uyu ni senateri Juvenal Nkusi, umwe mu bagize komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'abaturage muri Sena y'u Rwanda. Mu Burundi, President Evariste Ndayishimiye ejo yagiranye inama n'abahagarariye amadini n'amatorero yo mu gihugu cye, arabasaba kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyamulenge batatu bashimuswe n'abitwaje ibirwanisho bataramenyekana. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari arazanye. Mu Rwanda, gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo bwo kwakira imfungwa ku gipimo cy'124%. Ni umwanzuro wa Sena y'u Rwanda, Sena isaba guverinoma kuvugurura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bubonerwe igisubizo kirambye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali. Mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda, ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongeraho bumaze kugera ku 24%. Sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa 2018-2019. Iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka. Iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka wa 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'49,217, bingana n'ubucucike bwa 99.6%. Mu mwaka wa 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9%. Muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 57,596, bivuze ko ubucucike bwari ku 1.2%. Ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 kugera ku 114.6%. Imfungwa n'abagororwa bagera kuri 65,917, mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku 124.8%. Kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 71,738. Abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa zakwifashishwa mu guhana bakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa. Gufunga ni kimwe mu bintu bibaho, ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakwakoresha izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufunga, kugira ngo gufunga bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho. Umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukaribera imyanya muri gereza ziriho. Koko raporo ni ku bucucike ni ikibazo, turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50 kwashyira 100 ni ikibazo. Ku mwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza, mwigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo, tujya nko gukoresha za infrastructure, dushe, toilette. Bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza. Madamu Nkusi w'Imana Agnes ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2014. Kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri, ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama, tutinjira mu nzu. Hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twari dufite dushe, ni ukuvuga ubwogero 5 na toilette, ubwo nuvuga ngo ubwiherero 5, ubwo nuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 800. Ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubona aho ukarabira kuva saa 11 z'igitondo. Abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba, ukamara amasaha 6 uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga saa 7 ukabasha koga, ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batonde uwo murongo,
bo koga nyine ntabwo byari byoroshye. Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza, harimo izo gufungura abagororwa barangije 3/4 by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu, ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyizweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga Bwana Faustin Nteziryayo aherutse kubibwira radiyo Ijwi ry'Amerika. Ubundi buryo bwo guhana, ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe n'iteka rya Minisitiri w'Ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora igihe bagikurikiranwa, ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite, umuntu yabyita electronic bracelet, umuntu yabyita mu Kinyarwanda uriya muringa nyine bashobora gushyira ku kaguru, noneho bakajya bakumonitoringa aho uri, noneho nabyo bigashobora gutuma abantu ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu, harimo n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo ibindi bihano n'ibihano nsimburagifungo nabyo birahari. Ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza. Igihe ataracibwa urubanza ubundi niryo hamwe, ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama, kuko abagikekwa, ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyaha gishobora kumuhama. Noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange, umudendezo w'abaturage. Icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo, uwo muntu nyine ntabwo arekurwa, ahubwo amaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza. Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi ku cyumweru abantu bitwaje ibirwanisho bashimuse abaturage b'abanyamurenge 3 ahitwa Mutarule mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yakurikiranye iyi nkuru. Ukigera ku Mutarule wabonaga ku maso y'abantu akababaro, abagabo bicaye mu muhanda babazanya amakuru y'ibyaraye bibaye, abagore nabo bicaye mu mazu y'abaturanyi baraye bashimutiwe abagabo. Nyakiwe Françoise numwe muri abo baturage bo ku Mutarule, abantu bitwaje imbunda babanje kunyaga ibintu byose byo mu nzu mbere yuko bashimuta abaturanyi be 3. Turangije gufungura mu masaha 3 tubona abantu barashitse, twari tucicaye hanze, twari kumwe n'abana, baraza binjira mu nzu, abana barashwaragira bariruka baja hirya no hino, nje banyigiza mu nzu. Ubwo bashitse ngo nimbaheze imbunde, nta yari irimo, ndabahakanira, ngihaye mbahakanira turayizana, urayifite ntayo, baramfata baranzirika, imigozi amaboko bayabohera inyuma, abana barabafata babashira kuri sima bakura ku matera, inzu barayisaka, matera bazita hasi, amasakoshi barayaca yose barebamo izo bashakaga. Ubwo nyine barankubita nkababwira ngo nimurebe amafaranga runaka hari, mwongera gukubita ntimurebe n'iriya saka mirimo ayandi. Ubwo nyine barasohoka basiga bankingirana inyuma, umwanya muto barongera baragaruka babona kumpambura. Ibyo bari bakeneye byose, telefone, ifaranga, amahuzu, bamaze gutekera babona kumpambura. Gatoni Jonathan ni umuyobozi w'umuhanda wo ku Mutarule, nawe aragaruka kuri ubu bugizi bwa n'aba bantu bitwaje imbunda baraye bakoreye abaturage abereye umuyobozi muri aya magambo. Naraye kubwegera, ariko habaye saa 3 barantelefona bampamagara bambwira kuko hano habaye imvungo, kuko amasaso hayavuga ko bafashe n'abantu. Ndara uko none mu gitondo nzindutse nsanga bajanye abagabo 3 babajanye mu ipoli, abandi barakubiswe. Umugabo umwe yagiye mu bitaro, ari mu bitaro, baramukubise cyane. No n'inzu nyinshi, inzu zose haba n'inzu yanjye njyewe
notabure ibintu byose barajanye, barasatse amahuzu barajanye, n'amafaranga yari arimo yose barajanye. Inzu nyinshi nuko niko bazigize, bazisatse bagenda bafata abantu babanyaga amatelefone, babanyaga n'amafaranga. None ibyo ngibyo nibyo nasanze biriho, n'abo bantu barabajyanye iyo bagiye mu gihugu. Abantu batemwa bamwamenya bari bo? Njye sinari mpari, ariko baravuga ngo bari bambaye igisirikare, bambaye imyenda ya Kongo, y'abakongomani ya gisirikare, ariko imvugo yabo bakavuga ikirundi, ni ikirundi bavuga cyangwa n'igiswahili, ariko majorite icyo bavuga cyane ikirundi. Umuyobozi wa groupement ya Rubirizi Mirundi Ombeni François avuga yuko mu rwego wo kwimira ubugizi bwa nabi basaba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kongera umubare w'abasirikare ku mutarure. Twosaba leta yacu kugira ngo iturungikire abasirikare kugira ngo baje kuducunga, baducunge twebwe, bacunge n'imari zacu kugira ngo abantu ntibareke guhohoterwa, abantu baza baratwagwa yuko n'iyo ringa hari amazi kandi ayindi maringa abiri baradutwaye abandi bantu babiri, twarabuze irengero ryabo, n'ubu turaho tutazi niyo bari. Ishimutwa ry'aba bantu byemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka karere, Kapiteni Dieudonné Kasereka, aho uvuga yuko ari abagwanyi b'aba Mayimayi Kijangara na Buhirwa ndetse n'abagwanyi b'abarundi ba FNL batwaye abo bantu, kandi ko igisirikare cya Kongo gikomeje kubahiga kugira ngo abagwanyi barekure abo bantu bashimuse. Umuyobozi wa societe civile muri ako karere Bernard Kadogo avuga yuko kuva mu kwezi kw'icyenda kugeza muri uku kwezi kw'icumi abantu bitwaje ibigwanisho bamaze gushimuta abantu 16 muri iki kibaya cya Rusizi. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko mbere yuko abashimuswe bari kugwa babanza gutanga amafaranga ari hagati y'idolari 500 kugeza ku 1000. Si abantu bonyine bitwaje ibigwanisho bashimuta muri iki kibaya cya Rusizi, ahubwo bashimuta n'inka nyuma bakaza gusaba aborozi gutanga amafaranga kugira ngo bazirekure. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira Mutara, Kivu y'Epfo. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, murayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloyi, mikoro ni yawe. Urakoze Tomasi. Ahanini agizwe n'ayavugwa muri Afrika. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea, Cellou Dalein Diallo yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko yatsinze Perezida Alpha Condé mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana. Yabitangaje atarindiriye ko ababijejwe batangaza ibyayavuyemo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Conakry inyuma y'umunsi umwe habaye amatora, Diallo yavuze ko yatahukanye intsinzi naho hari utunenge twibonekeje. Yahamagariye abenegihugu bakunda amahoro n'ubutungane kuguma bari maso kandi biteguye kugwanira ico yise intsinzi ya demokarasi. Mu bice bitandukanye k'umurwa mukuru abajejwe umutekano barasutse ivyuka bikoroza amosozi mu banywanyi biwe bari bakoraniye hamwe. Bakari Mansare, icegera c'umukuru w'umugwi ujejwe amatora, yavuze ko ibyatangajwe na Diallo atagaciro bihabwa kandi bitemewe muri iki gihe. Umushikiranganji wa Guinea ajejwe umutekano yishuye Diallo ko yataye umutwe. Abakandida 12 nibo bariko baraharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ariko Perezida Condé hamwe na Diallo nibo baza imbere y'abandi. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Fatou Bensouda ari Khartoum muri Sudani kugerageza kumvisha leta mfata kibanza gutanga uwahoze ari perezida w'ico gihugu Omar al-Bashir. Abandi arondera n'abahoze ari abategetsi bakuru bagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'ivy'ihonyabwoko ibagiriza ko bakoze mu ntara ya Darfur. Bensouda ariko kandi ararondera imigenderanire na Sudani yo kurengutsa imbere ya sentare umukomanda wa gisirikare Ali Kushaibe yishikanye kuri CPI mu kwezi kwa gatandatu. Bensouda yashitse i Khartoum ku munsi wa gatandatu, rubaye urugendo rwa mbere rutangajwe ko Bensouda n'abandi bategetsi ba CPI bagendeye Sudani kuva iyo sentare itanguye gukora kuri dosiye z'abahoze ari abategetsi ba Sudani. Tukivuga kuri Sudani kandi, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yiteguye gukura ico gihugu ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Ni nyuma yaho Sudani yemereye kuzoshumbusha
Amerika ku bitero byabaye muri kahise. Perezida Trump yavuze ko leta mfatakibanza ya Sudani imaze umwaka yemeye kuzotanga agashumbusho ka miliyoni 335 z'amadolari ku banyamerika basize ubuzima muri ivyo bitero hamwe n'imiryango yabo. Perezida Trump yavuze ko igihe ayo mafaranga yotangwa, Sudani yoca ikurwa kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Muri Kenya iri mu bihe bikomeye by'abantu bongeye kwandura ku bwinshi umugera wa corona. Inyuma y'indwi nkeyi, ingingo zari zarafashwe kugira uwo mugera ntukwirakwire zitezuwe. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu yaragabishije ku Imana ko igihugu kiriko cinjira mu bihe bitoroshe, inyuma yo gutangaza ko abantu bashasha barenga 600 banduye hamwe n'abatari bake bapfuye. Abahinga bamwe bavuga ko bitazoroha gusubizaho ingingo zari zarafashwe ubwa mbere mu ntumbero yo kurwanya. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kenya Mutahi Kagwe yavuze ko igihugu caronse abantu 7 bapfuye ku munsi w'Imana hamwe n'abarenga 685 bongeye kwandura. Hano muri Amerika, ikiringo Perezida Donald Trump yari yaratanze avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzoba rwabonetse muri Amerika imbere y'amatora yo kwigenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 ntikicubahirijwe. Ku munsi wa 3, ihinguriro ry'imiti rikomeye muri Amerika Pfizer ryatangaje ko ritazorondera uruhusha rwihuta rwo gusohora urwo rucanco atari mu mpera z'ukwezi kwa-11. Perezida Trump yamye avuga ko urucanco rwa COVID-19 ruzoboneka kuri benshi imbere y'itariki y'amatora. Mu Burundi ejo kuwa mbere, President Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye yo mu gihugu. Mu byo yabasabye harimo umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wirikaneza, yateguye inkuru. Abakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu biri w'Ibujumbura n'abaserukira amashengero yose y'Urukristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abanglikani, Apantekote n'andi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Wabaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye umunsi harimo kubibutsa ingorane ziri mu mashengero yabo boja bazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza leta hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kurwanya amacakubiri nk'uko Reverence Yves Bizimana mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi Seneb yabwiye amenyesha makuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bikuru ariko arakora, na cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri, kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi, kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ivyiyumviro, na cane ko uyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi. Yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu, dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi mbere na leta yo dushigikira kugira ngo urwo rwaruka rushobore kuronka akazi. Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Warendi Omede Nzeyimana nawe yongeye ko Perezida Ndayishimiye yinginze cyane abaserukiye imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane mu bisata byerekeye kurwanya ruswa hamwe n'ubushomeri. Yavuze ko amashengero bafite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu. Mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane mu mashengero bakunze kwitwa abakizwa. Nzeyimana yabwiye amenyesha amakuru ko ashimye kuvuga mu gifaransa kubera waserukiye abashitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu mubonano mu Kirundi. Il a demandé à tout un chacun de jouer son rôle. Yasabye ko mu wese akora ico ajejwe ku bw'ineza y'abanyagihugu. Hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana akavuyo. Uturorero hari abasenga mw'ijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero. Yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganji bw'intoro y'agati mu gihugu. De l'intérieur de faire suivre la loi.
imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatotsi mu myaka 5 iheze mu kwezi kwa mbere 2015 amezi 3 imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashikirije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kubabaja mu nyuma abagwanya ubutegetsi bitiriye Sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nke inama y'Episkopi Katolika yarasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangwa ry'agateka kakiremwa muntu berigera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure ushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwo rwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo ubugaramisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa ko babona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiyeko Eroje Wikaneza Ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega abasore n'inkumi 30 barangije amashuri yisumbuye na kaminuza batabonye akazi bishyize hamwe batangira umushinga wo kubumba amatafari mu byo bakoresha harimo amacupa atabora bagenda batoratora mu mujyi wa Gitega inkuru turayishyikirizwa na Desire Hatungimana ubwo rwaruka rugizwe n'imisoro n'inkumi rukorera imahonda nko ku birometero 6 uvuye mu gisagara ca Gitega ufashe ibarabara rija mu ntara ya Ngozi bavyuka bihereza igisagara gutora ibintu byose vya plastike nk'amacupa atabora bayavuyemo amazi amafanta bene utumwanya vyandagaye hirya no hino mu gisagara ca Gitega bagiye kuvyegeranya baca babijana aho mahonda bakabicanira bakabivanga n'umusenyi bakabona gukora amatafari umwe muri bo yahejeje kaminuza aratubwira ingene ico ciyumviro cabajemwo baje kubona intambamyi ibidukikije ko n'ibidukikije ko birahungabana kuri no munsi twaragiye hamwe n'abagenzi bacu turiyumvira ikintu twokora kugira natwe dushobore gukingira ibidukikije tumaze kwiyumvira ikintu twokora twararavye iyi myanda y'amasashe aya ma plastike yigwa arayerera mu ibarabara turiyumvira ico twokora kugira natwe ibintu biri kuratera intambamyi haba ku magara y'abantu haba kwisuku ku bijanye n'ubwiza bw'igisagara turiyumvira ico twokora dusanga ayo madeshe twoshobora kuyahingura aho abandi bafata bakayata mu makanevu bakayacanga n'iyindi myanda itandukanye twebwe tukaraba ikindi kintu twoya kuramo kugira isuku ry'igisagara cyangwa ivyo byo gukinga ibidukikije nyene bigende neza tumaze kuciyumvira turasanga yuko iyo myavu y'abamasashe n'ayo maplastike ko twashobora kubikoramo amatafari ico gikorwa cyo guhingura amatafari mu bikoresho vya plastike bamenyesha ko kitoroshe kuko bishobora no kubatera impanuka uno musore ati mu gihe boronka ibikoresho bikwiriye wotera imbere cyane kuko ivyo bakora bihumbirwa bivanye n'uko bikomeye kandi bikazimbuka bageranije n'ibihingurwa mu isima dusingorane iyo ngorane si yindi kuryo bwuko ibikoresho bike kandi n'uburyo bwo kubihingura bugoye cyane harimo umucanwa uraduturira kandi birashuha cyane ku buryo bwuko uri kurabikora utambaye amaga bikaguturira uragira ikibazo cyane turafite ingorane rero yo kubigwiza cyane ibyo bikoresho kugira ngo bisohoke ku bwinshi nayo ahandi ho turasaba kiya kabisa babirondera cyane ariko dufise uburyo buke bwo gusohora byinshi abigeme bari muri abo bahingura ayo matafari baganira na radio Ijwi rya Amerika bamenyesha ko ivyo bakora bibatuma batazerinze ubunye ndashobora kuronka agasabuni kandi ntarinze kuja kusaba abavyeyi ntagize nta kazi ka leta mfise mugabo turiko turakora ivyo onye tukagurisha umuntu arashobora kuronka ico yisumamwo je gushika ubico nishimira nuko je sinke n'isabuni n'amavuta yo kwisiga ari umwana w'umukobwa bica bindinda bimwe vyo guca hariya nja kwicira inzira ndondera ahandi hantu nja kubisaba urumva bica bindinda vya bintu usanga abakobwa turondera hirya no hino kugira ngo wibesheho hamwe ugasanga ugize ingorane rero bica bindinda ingorane ndaronka ivyo nkeneye bimwe bimwe nubwo bitaba bifashe bivanye n'ukuntu nyene tuko turakora Mamere Sabushimike muhinga nonosoye ibijanye no gukingira ibidukikije amenyesha ko gwaruka rukora ibikorwa vyiza cyane mu gihugu amacupa ya plastike n'utumwanya itabwa hariho hose ariko akamenyesha ko mu gihe abo basore n'inkumi bagikoresha uburyo bwa kirundi mu kubihingura bishobora kubagirira ingaruka mbi ku magara yabo abo banyeshuri niyo miyabaga ifise iciyumviro ciza cyane nubwo bagira bariko baratorera inyishu kimwe bagasanga bahavuye bica ibindi kubera bakoresha uburyo budateye imbere uburyo twovuga bwa rupigapiga
ujya mwotsi uva muri ayo maplastike baturiye harimwo ubumara bita dioxine na firane, ubwo nabwo burononera amagara y'abantu, na cane cane navuze ujya muntu nyene ariko arakora ayo madare n'ayo matafari n'ayo mabuye, niwe biherako bikinjira mu mubiri, ingwara zo guhema z'amaso zikazoboneka haciye imyaka 20 uwo mwotsi warinjiye mu mubiri w'uwo muntu. Kukire rero ujya mwotsi urimwo za dioxine de firane hanyuma wa mwuka bita dioxine de carbone, nawe urazi yuko wononera impwemu tugaruka tukazihema. Umuryango ko wahuje wahaye uburyo n'ikibanza cyaho gugwaruka rukorera umenyesha ko uzogerageza kudodora hashoboka hose kugira babandanye babafasha mu gukemura ibibazo byose bagenda barahura. Bishikirizwa na Ntunzwe n'Imana Pasteur, umunyamabanga mukuru wa Kwahuje mu ntara ya Gitega. Twebwe batweretse ubuhinga bafise, ubwenge bafise, batweretse basho gukora, turabafashije ibyo dushoboye. Ubu rero kuko bivuga turiko turagerageza turazana abantu ngaha abo dusanzwe dufashanya tukabereka icyo aba bantu baba babuze kugira iryo terambere rirame cyane cyane byo kudukikije. Duhozako turondera abo dufashisha kuko murabona ko ibintu bigoye, mwumvise bikenewe kugira ashobore kuronka nk'imashini ishobora gukora byinshi cyane. Si kuba uje gusa yuko birondera, turashobora kurondera abandi badufasha, izo modoka zishobora gutwara ivyo bintu bisa nabi biri mu gisagara byose turashobora ko twagera kugira tudodora handi. Mwamenya ko itegeko ribuza umwanya n'amacupa atabora ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2018. Iryo tegeko ryari kuja mu ngiro kuva ku wa 28 ukwezi